Sowa store murakaza neza. Amateka ni Bonane. Bonane ni iki? Yafonzwenande, Ryari, Hehe, kuberiki. Vyanditse hehe. Amateka iyobokamana na siyansi bivuga iki kuri Bonane? Waruzi ko kubwa Bibiliya Bonane ari itariki imwe y'ukwezi kw'indwi? Waruzi ko kubwa abayisilamu Bonane yabo izoba itariki 26 z'ukwezi kw'indwi? Waruzi ko muri Ethiopia Bonane yabo iba itariki 7 z'ukwezi kwa mbere? Nkuko nabivuze tugiye turabe amateka ya Bonane. Ngusabe ubanze ukore sabon nyimba utarayikora hama twikomereze n'amateka ya Bonane. Sowa story murakaza neza. Imyaka 442 niyo iheze batanguye guhimbaza Bonane. Bonane umwaka mushasha. Ni kuva itariki 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1582. Niho Papa Gregoire wa 13 yafondeye ikirangamisi gikoreshwa mu kuvuga ngo umwaka uraheze uwundi uratanguye duhimbaze Bonane umwaka mushasha. Nivyo wabyumvishije neza. Papa Gregoire wa 13 niwe yafonze Bonane, afonda ikirangamisi gishasha gikoreshwa mu bihugu byinshi bitandukanye. Hari itariki 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1582. Haheze imyaka 442 ivyo abikoze. Nivyo wabyumvishije neza. Bonane kuva itanguye guhimbazwa haheze imyaka 442. Ico kirangamisi cafonzwe na Papa Gregoire, niyo mpamvu bacita calendrier Gregoire. Nivyo wabyumvishije neza. Iki kirangamisi citiriwe Papa Gregoire. Ntabwo mu kugifonda yisunze imisi yoba iheze Imana iremye isi. Niyo mpamvu batubwira ngo tugeze mu mwaka 2024. Mugabo ku by'ukuri ntabwo isi imaze imyaka 2024 yonyene. Isi imaze imyaka miliyari menshi cyane. Nta nubwo yisunze programa yiremwa. Itariki 4 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1592 abantu bajyamye ari itariki 4 z'ukw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1582. Bukeye Papa Gregoire wa 13 na Patiri Christophe Caravius batangaza ko ari itariki 15 z'ukw'icumi. Nivyo wabyumvishije neza. Hari igihe abantu bagiye kuryama ari itariki 4 bukeye babumvisha ko itariki 15. Nivyo wabyumvishije neza. Baragiye kuryama kujya nawe uryama, bajyama ari itariki 4 mu gitondo. Papa Gregoire na Patiri Christophe Caravius bemeza isi, barababwira ati uwari we wese ategezwa kwemera neza yuko uyu munsi ari itariki 15. Kandi ico gihe bari bagiye kuryama ari itariki 4. Ivyo biba zari itariki 4 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1582. Bukeye bikanguye basanga ari itariki 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1582. Biratangaje cyane. Bongeye ko imisi 10. Nguko uko abantu bahenzwe yuko Yesu yavutse, abantu baca batangura guharura ngo rimwe. Ntabwo ari ivyo kuri. Byapanzwe na Papa Gregoire wa 13 na Patiri Christophe Caravius mu mwaka w'igihumbi 1582. Muri Korea y'Epfo bafise calendrier yabo yitwa Sowa. Nivyo wabyumvishije neza. Ntabwo Korea y'Epfo igendera kuri calendrier nk'iyi dukoresha ya Papa Gregoire. Bafise calendrier yabo Sowa niko bayita. Bonane yabo iba itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Niho baba batanguye umwaka, niho bahimbaza Bonane yabo. Nivyo wabyumvishije neza. Itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri muri Korea y'Epfo abari Bonane kuri bo. Ntabwo ari bo bonyene. Nivyo wabyumvishije neza. Ethiopia zemeni akotateri ni kirangamisi canke se karandiriye yo muri Ethiopia. Bari mu mwaka wa 2017. Nivyo wabyumvishije neza. Ubu twebwe turi mu mwaka wa 2024 mugabo muri Ethiopia bari mu mwaka wa 2017. Nivyo wabyumvishije neza. Bivuze yuko bagira nyuma y'ikirangamisi dukoresha ca Papa Gregoire imyaka 7 yose. Nivyo wabyumvishije neza. Wewe uri mu 2024 mugabo muri Ethiopia ku kirangamisi cabo Ethiopia zemeni akotateri. Ico kirangamisi cabo kigendera inyuma imyaka 7 y'ikirangamisi c'abaromani citiriwe Papa Gregoire. Imyaka 7. Niyo mpamvu twebwe turi mu 2024 bo bakaba mu mwaka wa 2017. Mu gihe tuzi ko umwaka umara amezi 12. Nivyo wabyumvishije neza. Twese turazi neza yuko umwaka umara amezi 12. Ariko muri Ethiopia umwaka umara amezi 13.
gatatu. Nivyo wavyumvishije neza. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 muri Ethiopia buri kwezi kumara imisi 30 itabura kandi itarenga. Ukwezi kumara imisi 30. Bonane yabo canke umwaka mushasha uba mu kwa kabiri itariki indwi. Nivyo wavyumvishije neza. Itariki indwi z'ukwezi kwa kabiri niho bo bariko barahimbaza ico bita nde umwaka mushasha ku kirangamisi cabo ukigiranije n'ikirangamisi ca Papa Gregoire. Kalendare yabo bayita yeritopazemeni akotateri. Nivyo wavyumvishije neza. Abashinwa nabo bafise kalendariye yabo ikirangamisi cabo bacita jadi. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo bavuze jadi baba bavuze kalendariye y'abashinwa. Kuri bo umwaka ugizwe n'amezi 13. Nivyo wavyumvishije neza. Mu Bushinwa umwaka umara amezi 13. Bonane yabo ntibera rimwe na bonane ya twebwe abisunga kalendari y'abaromani canke se kalendariye Gregoriye. Nivyo wavyumvishije neza. Muri Irani bari mu mwaka w'igihumbi n'amajana na gatatu. Nivyo wavyumvishije neza. Twebwe turi mu mwaka w'2024. Mugabo mu gihugu ca Irani bafise ikirangamisi cabo. Ico kirangamisi cabo bacita kijiyami. Ubu kuri bo kuri kalendariye ya kijiyami bageze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana na gatatu. Nivyo wavyumvishije neza. Nabo bonane yabo ku kirangamisi cabo ca kijiyami ntabwo ibera rimwe ni yacu. Nivyo wavyumvishije neza. Bonane y'abantu bo muri Irani ntabwo ibera rimwe ni yacu. N'ikirangamisi bakoresha ntabwo ari nk'iki wacu. Bakoresha ikirangamisi cabo bacita kijiyami. Nivyo wavyumvishije neza. Ku bwa Bibiliya bonane iba itariki zingahe? Reka mbanze ndagusabe ubanze ukore subscribe nyimba utarayikora hanyuma twibandanize n'amateka ya Bonane. Sowa store murakaza neza. Ku bwa Bibiliya umwaka mushasha canke se bonane ubunani umwaka mushasha ni itariki zingahe? Nuko umwaka mushasha utangura itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Nivyo wavyumvishije neza. Ku bwa Bibiliya bonane iba itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Wavyumvishije neza. Bibiliya ifise ikirangamisi c'amezi 12. Bibiliya ni kimwe mu bitabo vyemeza yuko amezi ari 12. Ayo mezi yo kirangamisi ca Bibiliya ukwezi kwa mbere bakwita Nisani, ukwa kabiri Iyari, ukwa gatatu Sivani, ukwa kane Tamuzi, ukwa gatanu Abi, ukwa gatandatu Eruri, ukwindwi Tishiri, ukumunani Heshivani, ukwicenda Kisilevu, ukwicumi Tebiti, ukwicumi na rimwe Shebati, ukwa 12 Adari. Nivyo wavyumvishije neza. Ayo niyo mezi 12 agize ikirangamisi ca Bibiliya. Nico kirangamisi ca Bibiliya. Nisani muri ico kirangamisi niko kwezi kwa mbere. Ukwezi kwa mbere kwa Nisani guhura n'ukwezi kw'indwi ariko mu Kirundi twitwa mu kakaro. Bivuze ko bonane ku bwa Bibiliya iba itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Bitewe nuko ukwezi kwa mbere muri Bibiliya bakwita Nisani. Uko kwezi kwa Nisani nako iyo ukuringanije n'ikirangamisi c'abaromani ciciwe Papa Gregoire kalendariye Gregoriye no kuvuga neza yuko ukwezi kwa Nisani guca guhura n'ukwezi kw'indwi. Ubwo rero bivuze ngo itariki imwe y'ukwezi kwa Nisani ihwana n'itariki indwi mu kakaro canke se bihura n'itariki imwe mu kakaro itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Ubwo rero bivuze ngo ku bwa Bibiliya bonane umwaka mushasha ubunani ni itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ku bwa Bibiliya. Uhuje ikirangamisi ca Bibiliya n'ikirangamisi ca Papa Gregoire kalendariye Gregoriye. Nivyo wavyumvishije neza. Amezi ni 12 agize ikirangamisi ca Bibiliya. Nisani, Iyari, Sivani, Tamuzi, Abi, Eruri, Tishiri, Heshivani, Kisilevu, Tebeti, Shebati, Adari. Ayo niyo mezi agize ico kirangamisi. Nivyo wavyumvishije neza. Abayahudi nabo bafise ikirangamisi c'imisi yabo. Bacita gute? Bacita Tishireyi. Nivyo wavyumvishije neza. Abayahudi nabo nyene bonane yabo umwaka mushasha utandukanye na bonane yiwabo. Kubera yuko n'imyaka bagezeko ntabwo ihuye ni yacu. Ku kirangamisi c'abayahudi citwa Tishireyi bageze mu mwaka w'ibihumbi 5785. Nivyo wavyumvishije neza. Twe twacari mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu gihe ku kirangamisi c'abayahudi bageze mu mwaka w'ibihumbi 5785. Nivyo wavyumvishije neza. Bonane yabo ntibera rimwe ni yacu. Bisunze ikirangamisi cabo kalendariye
tishireye. Nibyo wabyumvishije neza. No kuba Islamu ntabwo umwaka mushasha kuba Islamu utangurira rimwe n'uwacu abisunga ikirangamisi c'abaromani canke ikirangamisi citiriwe Papa Gregoire. Nibyo wabyumvishije neza. Abayisilamu itariki imwe canke se umwaka mushasha wa mbere umwaka wabo ku bayisilamu utangura itariki imwe y'ukwezi kwa mbere ku kirangamisi c'abayisilamu citwa Hijiriya. Nivyo wabyumvishije neza. Abayisilamu barafise ikirangamisi cabo, ico kirangamisi bacita Hijiriya. Nivyo wabyumvishije neza. Ku bayisilamu ubu bari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo ine na gatandatu. Nivyo wabyumvishije neza. Ubwo abandi ku kirangamisi c'abaromani bari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, ku bayisilamu bari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo ine na gatandatu. Bonane yabo umwaka mushasha uzotangura itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'indwi ku kirangamisi c'abaromani. Nivyo wavyumvishije neza. Iki kirangamisi c'abayisilamu naco ubwaco kirafise amezi yaco. Ayo mezi yaco ni amezi 12 nkuko bigaragara mu gitabo ca Qur'ani. Igitabo ca Qur'ani gikoreshwa n'abayisilamu ni kimwe mu bitabo vyemeza yuko umwaka ugizwe n'amezi 12. Ivyo bigaragara muri Qur'ani nyene ikigabane c'icenda ku murongo wa 36. Ku bayisilamu ico kigabane bacita surati Tauba. Nivyo wavyumvishije neza, bacita Tauba. Mwico kigabane icenda ku murongo wa 36 havuga neza yuko amezi ari 12. Mu gihe twabonye nko muri Ethiopia, mu Bushinwa no muri Korea umwaka umara amezi 13. Nivyo wavyumvishije neza, umwaka umara amezi 13. Mugako bwa Bibiliya nda Qur'ani umwaka umara amezi 12. Amezi ya Bibiliya twayadondaguye twanayavuze. Ubwo rero ku bayisilamu bari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo ine na gatandatu. Bonane yabo twisunze kirangamisi c'abaromani citiriwe Papa Gregoire ikazoba itariki 26 z'ukwezi kw'indwi ku kirangamisi ca Papa Gregoire. Nivyo wavyumvishije neza. Ni kubera yuko ikirangamisi c'abayisilamu muri co ukwezi gutangurira ayandi mezi 12 bakwita Muharamu. Uko kwezi kwa Muharamu nk'ubu uyu mwaka itariki imwe y'ukwezi kwa Muharamu no kuvuga itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa Kisilamu, ariko kwa Muharamu izohwana neza na neza ni itariki 26 z'ukwezi kw'indwi ku kirangamisi c'abaromani. Wo kwibaza ati none ikirangamisi c'abayisilamu kigizwe n'amezi yitwa gute? Ukwezi kwa mbere bakwitwa Muharamu, ukwa kabiri Safari, ukwa gatatu Rabi uri awali, ukwa gatatu Rabi uri akhir, maze ukwa gatanu bakwita Jamadari ura, ukwa gatandatu bakwita Jamadari akhir, maze ukwindwi bakwita Rajabu, ukumunani bakwita Shabani, ukwicenda kwitwa Ramadhani, ukwicumi bakwita Shawari, ukwicumi na rimwe bakwita Dhulqada, ukwa 12 kukitwa Dhulhijja. Nivyo wavyumvishije neza. Uko kwezi kwa Muharamu niko kwa mbere. Nguko uko amezi ya Kisilamu yitwa. Kubera ko umuvugishwa Mana Muhammadi akaba n'intumwa y'Imana nkuko vyizerwa mu idini ry'Islamu atigeze ahimbaza umunsi mukuru wa Bonane yisunze ikirangamisi icyo cose caba ic'abaromani canke ikirangamisi ca Kisilamu. Nta mwisilamu yiyemera ahimbaza Bonane. Nivyo wavyumvishije neza. Ni wabona umwisilamu ariko arahimbaza Bonane uramenya yuko uwo mwisilamu ni umwisilamu atiyemera hagifise ingenga bitekerezo za Gikristo. Nivyo wavyumvishije neza. Tutarabandanya ndasavye mugire subscribe mukomeze mwumve amateka nibigezweho. Nivyo ndabibasavye. Igihe bwira ari itariki zine z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 582 bukeye Papa Gregoire akemeza yuko ari itariki 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 582 akiyongerera ko imisi igera ku 10 yose hari ibihugu vyase gukoresha ico kirangamisi. Espagne yagiye kwemera ico kirangamisi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 582. Bivuze ngo muri uwo mwaka nyene Espagne yabaye ya mbere guca yemera ico kirangamisi ca Papa Gregoire. Abajerumani bavyemeye haheze umwaka wose mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 583 niho bagiye kwemera neza yuko ico kirangamisi Papa Gregoire yafonze hari ico kuri bemera kugikoresha. Ubuholande hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 7, nayo Ubufaransa
bwavyemeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na 1982. Denmark yavyemeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 7. Uburusiya bwavyemeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 918. Niho bemeye gukoresha ikirangamisi c'abaromani ca Papa Gregoire. Nayo igihugu ca Turikiya cavyemeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 926. Amerika yavyemeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 752. Nayo mu gihugu c'u Burundi vyemewe kuri Republika ya mbere ya Colonel Michel Micombero. Nivyo wavyumvishije neza. Mu gihugu c'u Burundi kuri Republika ya mbere niho ikirangamisi c'abaromani karandiriye Gregoire cemejwe nk'ikirangamisi kigomba kwisungwa mu guharura ibihe mu gihugu c'u Burundi. Ngayo amateka ya Bonane, ndabakunda. Sowa story, murakaza neza, mugire subscribe, mukomeze mwumve ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiza babinyegejwe bose. Sowa story, hasara Victoria siempre. Ntimwibagire kugira subscribe.